Igitega neza na neza kwibarabara rya Gitega Muyinga Karusi. Turi mu nzu nziza, mbega twasanze umukenyezi ahari, mbega madame hano muhari nkande, muriko muhakorera iki, muri bande mbega? Murakoze cyane. Amazina abanyita madame Niwenganire Marie Divine. Abandi ngaha aha mudusanze muri kino kibanza ni ikibanza c'idandarizo ry'ibidandazwa mubona mwasanze, ifumbire y'amazi canke se engrais liquide, ifumbire mvaruganda ariko yo mu bwoko bw'amazi. Jewe rero nkuko na mama amaze kumva ku mazina yiwanje, nkaba ndi umuyobozi ariho kandi nkaba mpagarariye imbere y'amategeko ishirahamwe ridandaza ricuruza bino bidandazwa mubona hano ryitwa Gani la Différence Company. Isosiyete nkuko muvyumva, jewe nkaba ndi le directeur gérant de cette société. Yego. Murakoze cyane. Muvuze yuko hano muhari nka sosiyete, mbega isosiyete yavutse ryari, isanzwe ikora iki? Iyi sosiyete iramaze ikiringo kitari gito, yavutse mu mwaka wa 2022 niho yavuka, igamije gukora ubucuruzi nyene kuko iremewe n'amategeko, irakwije byangombwa, irafise NIF, irafise registre de commerce, amakaba ari sosiyete unipersonnelle ariko ihari ku neza y'ikibano, ku neza y'abene gihugu kugira ngo babeho neza. Iyo muvuze sosiyete tuba twumva ibikorwa bitandukanye by'abantu benshi, ariko mwebwe muvuga yuko ari sosiyete ni personnel. Mbega icyumviro cyo gutanguza sosiyete wagikuye he, byagenze kugira ngo wiyumvire gutanguza sosiyete yiwawe? Murakoze. Icyumviro cyo gushiraho canke cyo gutanguza sosiyete yiwanje ahantu cavuye mu kazi nari sanzwe nkora nk'umumama. Urabona abarundi kazi batwita abamaboko igihumbi, ariko nari sanzwe nkora akazi bampemba ku kwezi, nkora umushahara, ariko nkaguma mbona uwo mushahara utansatisfeza canke se utankwira mu muryango, utacumfasha gushika ku rugero nipfuza. Ariko kandi nkaguma numva ko nisi ubwayo irazi neza yuko iremera ko umukenyezi ashoboye kandi ibintu byinshi bishoboka. Niho nifatira ingingo ndavuga nti ibi byo gukora akazi kamwe ngo nuko gafise umushahara w'ukwezi bihagarara. Ndavuga ati ivyo ndabihagaritse, reka ngende kwirukanga, ngende gukora, kandi ngende gukora urudandazwa no commerce. Iyo nayiba yagutse, ndavuga nti ko nifuza kuyikora yagutse, singume muri gukora akazi kamwe, reka ndabikore neza na neza professionnellement nka societe ishobora gukora mu gihugu meme no hanze y'igihugu, ikarengana imbibe z'igihugu, igasohoka n'igihugu. Hama kandi sinzobe nshobora gukora jenyene, nshobore no gutanga n'akazi, dukore turi benshi, dushobore no gukora bya bindi byinshi nariko ndavuga icarimwe. Murakoze cyane. Turi hano turiko turaraba, turabona ububido bwanditse ko irape bio. Mwatubwiye yuko ari ifumbire, mbega ni kubera iki mwahisemo kudandaza iyi fumbire? Mwasanze arico kidandazwa gishobora kuba cyo dandazwa ngaha ku butaka bw'u Burundi, cyangwa mwavyiyumviriye gute? Iki cyumviro cyo kudandaza ifumbire mwagikuye he, mbega nimwe muyihingura bimeze gute? Murakoze cyane. Nkuko nababariye, kino kidandazwa c'ifumbire munsanganye muri kino kibanza sico conyene ino sosiyete yanje iriko iradandaza canke imaze kudandaza kuva itanguye gukora. Nagiye nkorera mu bintu byinshi bitandukanye, mu kwambika abantu ari impuzu zo kudandaza bagura bakaja kwambara, canke se mu kubambika bakota location. Narakotesheje ivy'amamanza, ivyo kwambika abantu ku mamanza, ivyo kwambika abageni, narakotesheje ibintu bijanye n'akaranga k'igihugu cacu. Mwana babariye ko nadandaje n'impuzu ivyambagwa, naradandaje amavuta yo gufungura, amamesa, amafoto,
nagiye nkora naradandaje n'ibindi uno musi tuvugana rero nkuko musanze kuri kino kibanza no musi ndiko ndagikoreramwo bino ariko ndafise n'ibindi nkorera n'ahandi hama hari ikindi kintu sanzwe nkora ndagira encadrement y'abantu baba bahari ari abantu bafise akarangamutima canke muri bo bafise umutima wo gushaka gukora no kugera kure ariko bakaba batabona aho guhera canke batabona ingene binjiramwo gufata iyo risk. Abo bantu ndabafasha nkora amahuriro canke amahurikira yabo bantu surtout les jeunes chômeurs nka rondera abakonsilita canke abantu bazwi ko babigeze ko babishoboye dufise hano mu gihugu cacu nkabazana nk'aba instructeur bagashobora kubafasha bigaragara ko babigeze ko mu kwikreyera akazi bateza amaso ku bandi kuri wa mushahara navuga kuko twabonye ko uno munsi ugushira mu kibazo aho kubinyisha ego nayo ni sinovuga ko ari forme de business ariko ni nko gukreya main d'œuvre. Abo bantu barahari no munsi bari bien équipé forme iyo habonetse abandi badandaza nkanje canke abandi banyabuzi nkanje abandi bari ku kazi bakeneye main d'œuvre canke bakeneye abakozi muri ubwo buryo societe gani company nabonye nabantira bafise nkora ndabatanga mu bisata bigenda bitandukanye multi service mu ma service agenda atandukanye muri makino societe ikora ibintu byinshi bigenda bitandukanye ncamwumva ko ari amasoko ndondera aha akazi n'abandi atari na jewe gusa. Murakoze cyane. Uyu munsi mugeze ku kidandazo c'ifumbire mbega iyi fumbire mubona ifise isoko muzoyironka muriko muraronka abakiriya mu bijanye n'ifumbire uno munsi dusanze muri iki kibanza ifumbire muyibona gute? Ifumbire turiko turabona ko ari ikintu cari nkenerwa cane gose muri societe ije hageze jewe mu kuyumvira kuyidandaza muri ibi byanje nyene byo gukunda kuba interesse n'abakozi abantu bari ku kivi narumvise rino shira hamwe rihingura maze kuryumva ko riko rirahingura ntamenya n'ivyo rihingura candarigendera candajayo ndabaza amakuru yaryo hama candishikirayo maze kwishikirayo mbona bari ko bahingura ibintu by'akamaro nk'ibi ino fumbire turayaga buke ndabaza umuyobozi canke umushefu w'aho hantu barampuza nawe turiko turaganira sanga nta misi haciye batanguye gushira ku isoko produit zabo canke se ivyo bahingura vyabo ariko ncasanga uburyo bariko barabikoramo ntibogera kure reka ndabivuge gutyo ntibogera kure je ndabaterera ivyiyumviro nukuri ibintu muriko murakora ntibikwiye kugarukira ngaha gusa ko bakorera aho nyene ibikwiye kuja habona bikagera kure niho rero nabaterera ivyiyumviro byanze bitandukanye cangira ko rero nk'umugi w'igisahira ko mwumvise ko jewe ndi décider yangaje candababwira nti none nta kuntu mwompa isoko mwebwe mugahingura nanje ntabashirira ku isoko kino kidandazwa canyu kino dandazo canyu zino produit zanyu kazibashirira ku isoko ngo madame ngo ntavyo woshobora ngo kuko ngo twifuza ko byogera kure kandi ugataka kose k'igihugu kandi mu gace gatoye gusa canke igice kimwe candababwira ati jewe ndashoboye nzobigerageza kandi niyumvira ko nzobigerako sigura uzobikora gute ndabereka ingene nshobora kubikora baravuga bati vraiment hamwe woba honnête fidèle ubumwizigwa kuri je uko nyene ubivuze tumva ko ubona iyo bija sawa tireka tuguhe ko ari wewe ugize ayo mahirwe yo kunavyiyumvira ukanabisaba reka tuguhe ayo mahirwe niko kuronka ari no soko no musi tuvugana ibi bihingurwa nirishira hamwe sapert nta wundi muntu umudandaza ashobora kubironka adaciye iwanje atandanku barahingura bakampa nanje nkaheza nkahereza abashobora kuja abagrossiste abadetaye bashobora kubikuragiza turiko turakorana mu runani rukomeye cyane gushika kumwene gihugu wanyuma wo mu gace k'igihugu. Murakoze. Muratuvugiye yuko mwatsindiye isoko yo kudandaza ifumbire kandi muri iki gihe ifumbire ikenewe n'abarundi bose. Nubuhe buhinga mwerekanye muzoshobora gukoreramo kugira ngo ifumbire ishikire umwene gihugu ari we wese? Muzokoresha abakozi cyangwa ubwiwanyu mwebwe nyene murafise uburyo bwo kwishikanira ifumbire mu ntara zose z'u Burundi? Ubuhinga tuzokoresha ni bwinshi cyane ariko bumwe nshobora kuvuga muri kano kanya
nubwo kurondera abadandaza benshi bashobora kuyirankura ino fumbire ngo baje kuyidandaza hariya, ariko abo baboneka gute? Bisi igikorwa cyo kubanza kuyikundisha abantu abenegihugu ino fumbire, mbanza kurondera abakiriya, abantu maze bavyita kubaka izina ry'ikintu. Nzobanza kubaka izina ry'ino fumbire, maze kubaka izina ryayo nce ndondera abantu bayikoreramo bayirankura badandaza, maze kubaronka ko maze kubaka izina egare kuronka abakiriya, abantu bayikunda bayihurumbira, maze kubaronka abakiriya bazoba barindiriye kugira ngo bashorere. Niko niyumvira kubikora, muca mwumva rero ko si ibintu nzokuyikorana nzokorana n'igitigiri kitari gito c'abandi bantu, c'abakozi abo nise les agents innovateurs canke se les mobilisateurs canke se les sensibilisateurs. Kandi ku ntunganyo societe yashimye gushiraho provinciaux, les mobilisateurs provinciaux, communaux, ku rwego rw'intara, ku rwego rw'amakomine gushika no ku rwego rw'amazone. Abo nabo bazoba bahari ku bwa societe gani la différence company, no ku bwabo badandaza bazoba bayirankuye kugira ngo bashobore kuyimenyekanisha, kuronka abakiriya bayigura gushika ku munyagihugu wa nyuma, mwene gihugu wa nyuma yayibwiwe n'aba sensibilisateur. Murakoze cyane. Muri iki gihe muriko muradandaza, niyihe ntambamye muriko murahura nayo mu gukwiragiza ikidandaza canyu kw'isoko? Intambamye turiko turahura nayo, reka ndayita intambamye, ariko jewe sinkunda kuyita intambamye, noyita amahirwe. Iyi fumbire ikirahurumbirwa cane, irakunzwe, yaje no mu gihe ikenewe cane. Ico no kwita ayo n'amahirwe, ico no kwita intambamye, ubu tuvugana sindaheza kuronka abayirankura baja kuyidandaza bashobora nibo bazofasha kuyibegereza, bashobora kuyegereza abo bakiriya bose bayipfuza ngo bayironke hafi. Vyumvikana rero ko uno musi ndafise abakiriya bayigomba, ariko ino iri Igitega hababereye kure, bisaba ko ari mpaka nzoronke abadandaza aho iyo baherereye bayishika nayo, hama bakayigurira hafi. Niyo ntambamye mbona muri uno mwanya tuvugana ihari. Murakoze. Ego, mwatubwiye yuko musanzwe muri societe y'umuntu umwe, ni kihe gisabo mwosaba nka leta y'u Burundi cyangwa ababumva uno munsi kugira ngo bikunde ushike kure aho wifuza gushika? Ni kihe gisabo usaba ari igihugu cyangwa abaterankunga muri rusange? Igisabo ciwanje nk'umu femme entrepreneur canke se nk'umukenyezi w'umudandaza canke se w'umurondezi w'umukozi ariko ararondera, ariko ariruka, ariko arakora. Mwumvise no mugambi umwe mu yindi myinshi ndiko ndakoramo w'ifumbire, mumbaje muti nosaba iki abanyumva canke se leta canke abaterankunga ico bosahiriza kugira ngo noroherwe mu kazi, muri aka kazi kiwanje ko kwegereza ifumbire abenegihugu. Ndibaza bose bayifuza. Jewe ico nosaba nuko bomfasha abo nibaza ko mu Burundi igice kininiya kigize la population n'abarimyi. Nkunda kuvuga ngo nta Murundi numwe atarima, barafise abantu babo, abo bavukana, abandi n'abavyeyi babo, abandi n'inshuti n'abagenzi babarimyi. Hariho abantu abarimyi babigize akazi canke se barima mu ntumbero yo kudandaza, barima amahegitari n'amahegitari. Abo bantu nibabambwira ino nkuru yuko hariho engrais biologique irabikora neza cyane gose, ko n'ifumbire yizewe kandi ikirimbuka ku gatasi. Abayikoresheje ntibidoza, ahubwo barumiwe, baravuze bati ni gitangaza aho ifumbire ikomoka mu maganga y'inkwavu kandi tongewemo des produits chimiques, ifumbire kama yongewemo gusa, ahubwo ibindi bintu byo ngaho iwacu nyene gusa ishobora kwimbuka ku rugezo nk'uko tubonye. Rero nibamfashe gushikana kure iyi nkuru nziza kuri bari abantu babo barimye banini no kumurimye muto muto no kuri babadandaza. Rero basanze bariko baradandaza ibindi, nibaze barankorera ino fumbire baje kuyidandaza bunguke akazi n'akazi. Hama kandi jewe icifuzo ciwanje nuko umurimyi wese atosubira gutahazira yoye ngo yarabuze ifumbire, kandi uno munsi hariho ino fumbire ikirasahiriza kandi ku rugero rwiza. Umurimyi maze yasohoye isuka hageze kuisarura ntazokwidoge. Murakoze cyane. Mu gusozera, abariko barabumva cyangwa bariko barabona iki kidandazwa ku isoko, ni
ni hehe boyisanga ngaha Igitega naha honyene cyangwa hariho n'ahandi musanzwe mukorera mbega borondera nde mu kugira ngo baronke ifumbire? Murakoze. Kugira ngo baronke ifumbire ngaha Igitega boza hano muri kino kibanza nyene monsanze ko aha ni kujya Muyinga, tuhita kujya Muyinga ariko ni kwibarabara rija ni hute Muyinga Karusi, rija ikarusi kabandanya ni Muyinga ariko Igitega tugita ngo ijya Muyinga, neza na neza ku magaleri yo kuri atelier y'imbaho ya kera musi ya Centre Jeune, galeri yegereye kwizero imanuka ku stade ni muri Centre Ville y'Igitega. Nibaza ko benshi baca bahabona iki ni kibanza abo bakeneye kuronka nimba ari nyinshi gwiriye canke duke bituye ngaha bakeneye nyinshi cyane ko murabona ahantu ni hatoyi, hari handi dufise stock niniya ari nk'abarankuzi duca tubajana bazanye imiduga yo kubapakiriramo tugaca tubapakirira, ariko abatwara nkenke bayironka ngaha nyene batitutiwe turabadeplasa tubajana handi, kandi naho handi hari iyo stock sikure ni muri quartier Boga ngaha nyene muri Gitega centre. Murakoze cyane. Mu gusozerana kahe kamotera abarundi abarimyi abakenyezi nkawe, urazi ko abakenyezi kenshi ari abantu bikengera, nakahe kamotera abakenyezi ufatiye kuvyo uri kurakora naho umaze kugera bitewe no kwihakaza? Akamonotera abakenyezi nkanje nuko bo abantu bajijutse, ivyari magera vyarageruye, ntibabe babandi bazibi bama biyumvira ngo umugabo ngo umugabo wanje akiriho ngo atarapfa ngo nta kuvunika ngo ni wategerezwa gutigita ngo kugira ngo tubico tuzoba turejo canke ngo kugira ngo abana bacu bazovemwo ico twifuza ko bazovamwo. Oya namba, ahubwo je ndi imbere novuga ko washaka umukenyezi afashe riske yo gukora akarondera agasohora amaboko agakora amaboko mu mpuza agakora n'Imana irahezagira. Rero birashoboka, hariho abakenyezi benshi baba biyumvira bati hariho ubuzibu hari w'abagabo gusa, ntibi byo kudandaza ugacuruza je ndashobora kumara indwi yose naragiye kurondera isoko kurondera abakiriya canke natwaye ivyashara mu zindi ntara indwi yose abana batambonye. Abakenyezi ntibamenye yuko uno munsi aho tugeze abakenyezi ntakazi nabo tudashoboye gukora na cyane aho kudandaza koko abagifise amakenga baranyegera bambaza bazosanga ngaha nyene simba kure ndo ngaha nyene aho hakujya muri quartier Nyabisindu, utabona iyo biva niyo bija aranyegera ndamwereke aho baca, nta muntu yoshika ahantu atahashikanywe n'uwundi nanje dafise kumbura waba baranyeretse bati woca aha woshika. Rero no batera kamo izina ryiteka twitwa n'abantu bacu bene wacu bavuga igihugu bacu ko turi bamaboko igihumbi, niturikemeshe turivyaza umusaro kandi tuvyerekane by'ukuri. Birashoboka rero ko n'umukenyezi ashobora gukora ubucuruzi kandi ntakora aho canke se ntivyanke ngo atahe, ariko agashobora gukora aje imbere. Ngo kamonotera abakenyezi nkanje, hanyuma abatagira babo babifashanya batagifise kumbure ari mu bana wenyene, wowe urumva birarushirije ko ategerezwa gukora na wenyene yumve ko na wenyene birashoboka gose ko akora kandi akagera kure kandi akarera abana biwe neza kandi akabashikana kwihangiro ryiwe. Bose hamwe rero ndabateye intege muri ubwo buryo. Tugushimira mu gusozera mutanga kanimero ka telefone kugira ngo abatashoboye gushika ngaho Igitega bashobore kubahamagara ku nimero ya telefone. Akanimero kiwanje ni 69 159 458 69 159 458 69 458 ni limitere niyo kandi WhatsApp kandi niyo nitabako no ku nimero isanzwe. Tubashimye. Murakoze.